ndazi ko bigutangaje kuba wumvise ko nzi izina ryawe ariko rimwe na rimwe ndakubona urenganye ugenda nkagomba kukuvugisha ariko nkagira isoni zo kukuvugisha Dia sindide guca hirya no hino reka nkubwire kiri ku mutima ndagukunda Okay urakoze cyane kunkunda ariko sindi pre gukundana nawe babarire nizokunda ariko nibivuze gutara umusore mwiza pe ubogari wo gukundwa umukobwa nkanje ariko revo zo gukundana n'abahungu nka mwebwe narazirenganye rero mbabare ntushaka gukunda ndagutahura ntiwo bugeze mu bigiro nk'ibyo udafise abandi ukunda ariko nanje ntacyo bitwaye nshize mu ico gitigiri cyabukunda ubu rero urangiza indaye ubonye ko je ndi umukobwa nkundana n'abantu bose sivyo kumbwira ngo sinobora abo nkunda wa muhungu ube witonda umenya amagambo bwira abantu oya wavyubise oya urumva reka ndagushimire cyane wakoze kuza kundeba kandi numva ko byari bimeze neza byagenze neza rero kubw'ibyo numva nishimye cyane hama nizere yuko ikindi gihe ninagukenera nkaguhamagara nizere kuzonyitaba sivyo okay ntaribi ndagushimira vraiment byagenze neza ntacu ndagushinja n'irindi genzo nzogaruka ntaribi sawa ugira ibihe byiza ndizera yuko tuza gusura ku telefone okay turavugana sawa ibihe byiza Sheribi tumeze neza nza ngomba ndahashika ahantu wambarira ndi haruguru y'urushengero ego ndahagusanga zoya jasha navyish curantwengeje ubu rero usigaye wibona ati ngo kubera mfise telefone mfise Android numva umenga ibintu byadanje gushikamwe uza kumbwira ngo mfise amakuru mashasha ngo narose telefone ya Android none wacangirike ne wayenguriye kumenga utifuha sister reka ndakubwira ikintu kimwe yego twaciye mu buzima bubi ndabizi je nawe ni muzima bizi no kugira ngo tugere hano reka tubishimira Imana ariko nta musi urigera wumva ko Obedi yagiye kwiba nta musi numwe urigera wumva ati Obedi ngo yagiye gukora ibi nibi kugira ngo aronke amafaranga biciye mu ngeso zitarizo reka ndakubwitsa ukuri sawa menya utahure neza ubuzima cyarico basi yo bari jewe umuhungu byari kumvikana sibyo we umukobwa ni nkivuka uranivuka imaze gusha nta nimisi ngaye bisigaye ugira ngo ibore kandi nta gaciro usubira kugira sister umunsi urabona umengo ufise agapo keza umeze fresh usa neza nyine abantu barakwirukira ibyo bintu biba umwanya muto kandi akasegonda gakeye ukabura n'umuntu agukunda ukabura n'umuntu akuvugisha bwa bwiza bwawe ukabura n'ico uzokwimarira sister navuga ati mfise umukobwa tuvukana mwiza azoduhesha icubahiro mu muryango tuzomuherekeza nkuko abandi babaherekeza ariko nta kintu kimbabaza nk'amajambo bambwiye Obedi ibi ndabikora kugira ngo tubeho none ntabikoze twabaho gute urabitswa ta mama ta papa dufise sivyo urazi ubuzima twakuriyemo ushaka nkori sister urazi ko usigaye ncamwe barabara mva ati mushikawe yabaye indaya ariko ari yunona umukobwa twabona nk'umuntu afise agaciro kupfa mama mviriye ubunye utangura kwica n'agaciro twa dufise mu muryango deja
wacara umwana shanta vyutse we kubona urya ubona irasi iri hajya ukora iki wewe ukora iki kugira ngo basi ndabireke mbwira ikintu ukora kugira ngo ndabireke babaza ngo mba ndiko ndabika kwanyohewe ari kugira ngo ubeho ndagusaba ikintu kimwe ibyo urashobora kubivuga uvuga ati je ndiko ndabikora kubwo buzima yes ngira ngo hetishe mu ikintu kimwe hari jambo mama yavuze agira apfa sister ntiwibaze yuko je nibagira ibintu byose biba byatubayeko yakubwiye nti nguyu Obedi ndamugusigiye niyakwidogera bizokubera kumupfumu sister hari abantu benshi babayeho kandi ubwo buzima bataburimwo atari uko ari ndaya hari abantu babayeho neza naho yo baronka ikijumbu kimwe kabaho kandi agashimira Imana niba ku buzima twakuriyemo ubuzima bwo gusenga Imana just right now ugezaho ushobora isite yose ushobora kumenya ati ndayiba hajya isigaye ntinya no gutaha kare isigaye nta mwijoro kugira ngo basi n'abantu ntibambwira amajambo mbabaza ku mutima limba nkunda ugakunda n'agaciro twari dufise mu muryango numve muri bibi mana yanje nukuri ndakwiye guhinduka ibintu nkabiheba nkaraba ikindi kintu nkora biramara manje ngomba guhinduka nanje nkaha akarorero mutoya wanje mana ufashe ibintu ngomba kubivamo kandi niko ngomba kubivamo ushobora kumbwira ahantu hameze neza wumva wiyumvamo n'utuntu wafungura n'utuntu tutunyobwa wumva ukunda umutima wawe wifuza shasheje ntabirenze ku mazi babihagije nta nzoga anywa mbega karakuryohera inkoko wayimara noyimara uzokire kuntwara ku mazi gusa ni bon amazi nibo n'agafana nyene hasi mara kamwe aya nakarago nyene kameze neza reka weekend nzokujana ahantu kugira ngo ushobore koga mu mazi ku mashuha wow kugira ngo wumvirize ukuntu Imana yaturemeye amazi meza since ndakundira unyitaho n'udashaka kwibaza mba numva tonda umuntu akunda kukuntu unyitaho imitoma yawe yoyo igashingura ariko ukuntu iyo turi kumwe numva menga turi mu ijuru numva ndisanzuye we birangora gusigura ukuntu niyumva iyo turi kumwe naje mba ndyohewe cyane kuko kukubwira n'umugisha kuri jewe banumva ntesaye udashaka kwibaza turi kumwe weekend witegure kwambara utuntu turi romantike ujya umunyu ujya se umugabo wawe ibiki kujusha vuye kubera kudashobora gutuza ngo ubaze kwayi muri ngaha be kubera ko utari kurataha we witonde ku mugabo wanje ukora nguti mugabo witonde baje sero ninde aza ankubita jewe
tuza umva oya twumvikanye wewe urazi aho dushobora guhurira ufise ikibazo utegerezwa kumbaza cyangwa unsanze ngaha ntiwari kugaragaza isura mwibarabara nk'uko waruzi aho ushobora kumfatira no umviriza ndakwiyamye abantu baza kumwihutira mwibarabara jewe nanje niko gasuzuguro ngomba gukura hagati yanje nawe na hagati y'uyu na ntegerezwa shira ibintu ubikemure ubikure mu umutwe wa bitiswe jewe natura turabirangiza jewe nkubitwa jewe none sinakubwiye kuri telefone mwari mugiye ugiye he mwari mufashe Batugiye mu gashirahamwe hajya hepfo. Nimugiye kwashira hamwe hajya hepfo. Okay. Uramuvugira.